kandi na Sadbi mumubajije neza aranzi ko ndi umwana w'indero kandi akora ibintu bike bishoboka. Ariko nivyo vyo tuma King Sadbi adapartaja ibikorwa vy'umunye yoba yimeneye agafu ashize ibintu byanje kuri page yoba yimeneye agafu papa yoshira ko abandi baririmbyi bose ashaka kuko nta menace bamumenaza ariko jewe amfata nka menace ndibaza kandi nawe nyine arabizi je nabaye no muri management ya Empire ntabeshe ntabwo ibintu byari bimeze neza no kuri budget icyo gihe ntago twari duhagaze neza bisigura ko rero twari duhagaze bisigura je nabayeho mu bihe bibi nabaye muri management mu bihe bibi narakomeye ubu papa ntago wapfa kungushira hasi nahoze umuyaga ungana gute oya nari mu ikosi ya gisirikare ajya ndafata nko mu nkambi ndakunda gukubitwa inkoni zo ku matako zo nk'umuntu yimvira yuko hari umunsi jewe nzoshira imbunda hasi aravyibagira ngo salimia watu achayo mapozi mapozi turo ngo nugira musaba kandi narabahimirije baramuganye byahereye iwawe rero kubayibiriza byatanguriye iwawe niyo gahunda y'umwana dore basi mapozi bze bumuntu man umuntu wa bantu man ako kantu sasa turo rijya kwaza ako kantu hari abantu batigeze batahura nirugaganiye umutu wa bantu man umva ni langue bantu hari bihugu usanga bavuga ntu urumva ni langue bantu ariko ni umva umuntu w'abantu man ni nuvuga biri muri langue bantu ya none aho uvuze ngo umuntu w'abantu man aho kujya kuntu utangura umutu bumuntu man bumuntu wa bantu man twari twatahuye ibindi umutu ariko usiko umurundi aremye mu gishego gamana oya none ibyo mabyumvise gute tarabikurikiranye gira twumenye nivyo waririmbye icyo bisigura bakunzi ba Yagatech TV murameze fresh nizere ko mumeze neza ku mpande zose z'isi. So right now nkuko mutubona nk'abadasinzira tuba turi ku mwanya kugira tuwa exclusive nyinshi zitandukanye. Call me, my name is Alvin Gucci Janjalao Sharpshooter, the morning star of the way from Burundi, Bujumbura. Welcome to our professional game. Behind camera Mr. Vibe ni wabaha ama image ameze neza. Turi kumwe numwe mu baririmbyi beza dufise hano mu Burundi, bandika neza, baririmba neza, bafise ivyiyumvire vyinshi bitandukanye ndetse binubaka. Ndi kumwe na Benturo Pondis. Turo mambo vipi papa? Kuri introduction yanje nanje tumembyuka narize. Ntamwo. So boy Turo young game, man. I'm with Alvin Gucci. We're gonna kill, man. Asante sana. Mafia gang. Yo. Waruye abaririmbyi bafise kwa kwihangana kudasanzwe. Benturo niwo musiga inyuma. Benturo, reka dutangure hiyo aho benshi bagiye kumva izina rya Benturo bari ikibanza gikomeye, aho kera wari ubarizwa muri Empire Avenue. Story yo muri Empire Avenue, Benturo yarabayeho neza. Iki kintu shakondo kivuga kandi ndabikivuge uko ugutandukanye nuko nigeze kukivuga uko ndibaza ragenda gica ku mpande ariko ifo yuko haba ari igihe ko duhebana n'ivy'inyuma abantu bakamenya umuco w'ibintu. Nico kibazo ntikizosubire kubazwa cyane adanke yuko umuntu wari wese
yumva ko ashaka kwishurwa kuri iki kibazo azoza aza muri kino kiganiro amenye inkuru ego ibintu ingene byari bimeze. Nagiye muri Empire muri 2018 ego uko Sadbi twayaga kuva 2015 twaraganira, hanyuma yaho aja mu Rwanda igihe cya manifestation, mara y'imyaka 2 agaruka 2017 I think 2018. Ico gihe niho naciye ntangura kwinjira muri Park. Ico gihe je ninjiye muri Kora Entertainment yes ya Kenfi, ama mu nyuma ico yitwa Empire, yumva yiswe Empire riyondi ariko je nazi karikora. Ico gihe twarabaririmbyi hariho Belle, hariho Clementine, hariho Best Life, eka na jewe twarakoze turakora ibikorwa, ariko ico gihe je sinashitse n'umuntu releasing the songs. Nashitse n'umuntu ariko arategurwa, kandi ubu ndabitahura neza yuko umuririmbyi ari byiza akategurwa esprit yiwe bakamupima kwihangana kugira bavuga ati uyu muntu twinvestishije mu iki kintu mbega arafise ubu kuzoramba muri kino kintu, kuko nta muntu n'umwe yifuza ku investisa ahantu hahomba. Adenga ko indirimbo yanje ya mbere nayikoze haheze igihe, nakoze indirimbo ya mbere twa Finya, munyuma nkora Appelle-moi, munyuma twaza Kacugere hamwe na Like. Navuga yuko byari byo bikorwa biri official nahakoreye dukuyemo amabuno, kuko twari abantu benshi cyane n'abari official twari benshi cyane. Navuga ko ibyo bikorwa nahakoreye, ariko rero nk'umuririmbyi wese arafise ibintu ahura navyo ari muri management. Ibyo bibazo umuririmbyi ahura navyo no kudakorera cyangwa n'indirimbo yiwe kudasohoka mu gihe wewe aba yategetinze, kuko indirimbo ikintu aje gutahura indirimbo n'umwuka ni mpemu. Rero zijya mpemu zirafise garanti. Hari indirimbo iba yakozwe mu gihe kanaka isohotse igashobora kugira amahirwe, ariko haba hari ibibazo yuko song zasohoka zitevye cyane bivanye n'abaririmbyi benshi, bivanye na planning nyinshi. Numva nje nashobora kumara imyaka 4 nicaye nariko ndakora. Nukuri nk'umuririmbyi n'umuririmbyi wari we wese ntago ashobora kuryohererwa ico kintu. Kandi ubona abandi bariko baratravaye, ariko wowe ukavuga ati yego ndi bukuru, ariko ntabwo urumva nko kuba mu nzu y'iwanyu ugasanga umupanga yagusumbye ubuzima bwiza. Uba mu nzu y'iwanyu bisiguye uko rero Benturo abo mwari kumwe muri team imwe, muri label imwe, wewe bagusumbye ijambo. Novuga dufate nk'akarorero, ndi muri management ikomeye cyane, ariko ugasanga nk'umuntu atari no muri management ifite na low budget araryoheye gusumba umuntu ari muri management nkuru. Nta vyishimo rero vyari bihari kuri Benturo muri Empire App. Je ndi umukozi ndakora cyane, ngira urabibona ndakora gose. Rero umukozi akora cyane yateka arakora, naho umuha vewiti, naho umuhigi ibyo ushaka byose n'ama etage ntigera aryohewe. Tuvuye ko Benturo yarafunzwe cyane mu kudasohora indirimbo, cyangwa yarafunzwe cyane mu kugira igihe cyawe ni cyari bwagere, bari bakigufunze bazogupresente ku mwanya wabo bo bashaka, cyangwa byari bimeze gute muri rusange? Think yuko ibyo byose byaba birimo, ariko ikintu gikuru je nabaye no muri management ya Empire ntabeshe, ntabwo ibintu byari bimeze neza. No kuri budget icyo gihe ntabwo twari duhagaze neza. Bisigura ko rero
ari duhagaze bisigura je nabayeho mu bihe bibi, nabaye muri management mu bihe bibi, ariko muri Hustle King Sabi ako we muri ico gihe akaguma dutamwo ibikorwa bitandukanye, ahagiye hose bamubajije kuvyerekeye Empire Avenue akabavuga amazina mwese akerekana yuko ibintu bihagaze neza. Nako mwabesha abarundi wasi kubesha. Bon, erega nakubwiye hariho ibintu biba biri indani muri management, hari n'ibyo mwebwe mubona ego, kandi n'ubu ingorane ntizibuze, ega ziriho, ariko zingombwa ngo uce uzibona, ukwiye kubona ibikwiye kuboneka gusa. Ariko twebwe igihe cyacu twari muri management ntago vyari bihe vyiza cyane. Narakomeye ubu papa, ntago wapfa kunkushira hasi. Nahoze umuyaga ungana gute. Oya. Nari mu ikosi ya gisirikare, hanya ndafata nko mu nkambi. Nakunda gukubitwa inkoni zo ku matako zo nk'umuntu yimvira yuko hari umunsi jewe nzoshira imbunda hasi aravyibagira. Narakomeye cyane. Haravuzwa amajambo menshi muri kijya gihe, aho abantu bakomanta bavuga yuko King Sabi atinya kugushira hanze cyane ngo bivanye ngo na talent ikaze yiwawe. Erega n'ubu nivyo ubona, none bo warinvestije umuntu mukabana imyaka n'imyaka, ngasora izi ndirimbo zose nashire ko na link nimwe, bisigura nta rukundo ruhari papa, ntago ruhari. Umuntu wareze urakuza ushaka kazokura ushaka kazokura b'umugabo, hanyuma umwana akava mu rugo akagenda kugwana, hanyuma ukemera ugasupportinga n'abarengana bose batazona gushimira. Umwe wareze washize ko n'amafaranga ukabirega, ariko niyo nyine ntacyo biba bitwaye, kuko umugabo yarakuriye kwigwanaho simpaka misi yose afashwe. Ubufasha buraza ni bwiza, ariko butaje ti continue. Ariko nivyo vyo tuma King Sabi adapartaja ibikorwa vy'umunye yoba yimeneye agafu, ashize ibintu byanje kuri page yiwe, yoba yimeneye agafu papa. Turo yoba yimeneye agafu bya vrai, yoshira ko abandi baririmbyi bose ashaka, kuko nta menace bamumenaza, ariko jewe amfata nka menace ndibaza. Kandi nawe nyine arabizi. Njena ari n'ikibazo nabajije abantu ati mwebwe n'amaso yanyagaragara mwibaza ko ari kubera igine nahamagawe muri Empire. Mu baririmbyi bose beza bari muri iki gihugu, si kuvuga ngo nije nari uwa mbere cyangwa se kuvuga nije ngo nari mfise impano guzumba abandi, kubera igarije nahamagawe. Duha umuco. Oya namwe muca mwiyumvira, muze aza kuraba araza kuyumvira. Aho nyene iryo jambo uvuze nibutse mu makomantere nagiye ndacamwo muri kiriya gihe, hari abantu bavuga yuko wewe wari hajya nka piyo yo gufasha Sabi kwandika indirimbo ziwe. Hari indirimbo nyinshi zanditswe na Benturo, kandi hari amayide menshi yagiye aratangwa na Benturo. Ariyo mpamvu kenshi Benturo yarafunzwe, ibikorwa vyiwe bidakunda ko vyogaragara cyane. Ariko Sabi we tukaguma tubona ibikorwa vyiwe bigenda aho hantu hari ukuri kungana gute gato. Erega n'abantu murabona, ntago ari kuvuga ngo ni ibintu mutabona. So yaravuga yuko igihe n'umucamanza, igihe n'umucamanza igihe n'umucamanza, kandi ukuri kose muzogenda murakumenya buke buke cyane, buke buke. Icyo nsaba Imana gusa iduha ubuzima, icyo nsaba Imana iduha ubuzima, igihe n'umucamanza. Yego, kandi muvyumve ntago jewe nirukanywe muri Empire. Aya Turo vyagenze gute ko abantu benshi bazi? Nafashe umwanzuro kuvayo. N'indirimbo yanwaye mu mpimba butuba, n'indirimbo Uzoirabe ni ya Mafia Gang, arakinjuye. Abonye nkuko na musaza yaranyandiga arambwira ati ngo tubihindure ibyo bintu turekebishe, namubwira mzee hapana, naye mwenye ni shahidi. Reka nume ndo nka duke twiwanje.
hapana byinshi by'agasuzuguro. Hapana byinshi by'agasuzuguro, hapana nonke dukeyi twiwanje. Kandi niba wankunda byiza by'ukuri uzonshigikira muri utu ndiko ndigwanaho. Niba warankunda by'ukuri bisigura ko rero urwo rukundo uvuga yuko nimba yaragukunda by'ukuri biragaragara yuko ari ububeshi. Ntuwerege igihe n'umucamanza. Niba ubibona bitavyo bisigura cyangwa tuvyitege muri kazoza. Nawe urinze ushirikira umuntu amaze kuronka agacira biha. Hari mistari iri mu ndirimbo mwigeze gukorana izina. Hari amajambo akomeye wagiye uraririmbamo muri rya verse yawe. Wiririmbye gato, hari ikintu dukeneyemwo muri ico kintu. Namaze kucyumva icyo mukeneye. For what says? Nipitishie kidogo tu. Nindatazi ko ni vile ghetto umupitikera yari muto marishira afata ukuboko antera mu buto anshira mu rugo none ndumuco nije ryabuye ryagawe nabubatsi ono musi ndabagumiriza ifuruka umuziki nawo ufata nk'akazi benshi bakambona nk'inyo kindeguruka imyaka ine nakora banega ngo sigira ijambo nange igitambo ubuzima bwanje bugira icanzu none ubu ndaje bari mu nzira yanje barahunga uyu makaniso abashatse kongwa ntibigikunda enda wandiko zaragure wicara uhagarara uhamagare muze muri mane ndabatabagure ndabakubitira mu ndabamenagure ndabahanagure ndabagireka. Muri ayo majambo harumvikana kwa kwizera yuko ahantu uri hameze neza, wanafashe ukuboko uzanwa mu kibanza ciza, ariko right now boneka yuko ya majambo waturirimbira atafatiro rero ubu afise. None ubu no gufata jendi president akubwira ministre ukamvuga nabi. Naho no bamwijoro ndakujya amakofi. For sure. Ariko je ndakubwire, je respectinga G. Da respectinga ntago nibagira ivyiza ngo mfate ibibi ndabiha agaciro kari. Je maruru umuntu nawe baragize percentage y'akantu kamwe ego kiwanje kuri jewe ndagashima, ariko naho ibi bitabura uko nakubwiye ko igihe kiratwereka iby'ukuri. Ariko jewe narahuye n'abantu bashatse kunkoresha inyuma yo kuva muri management, kuko abantu benshi ntago bari bwamenye umuco w'impamvu navuye ego. Hano n'abandi bantu bashatse kumpa reka ndavyite gute imfungurwa ziroze. Bani nk'umuntu yo guha indya ukunda hanyuma gace zishiramo uburozi utabizi, uzibona urabona ko ari imfungurwa ukunda ariko zirimo ishano. Icyo gihe sinzi umugambi uwo muntu yari afite, kandi n'umuntu wo hanze amafaranga menshi azwi muri industry cyane ntawe muzi, ariko yari iyo yarafise ubu yarafitaniye ubucuti n'abahoze araba boss bawe muri label ya Empire. N'umuntu ngira we yarashaka kwikorera izina giwe, ariko abona ko ari byiza yoca kuri jewe, arambwira Turo dekene ko twokora content, ariko iyo content ikazoza kumfasha jewe. Sinzi ko umuntu yarafitanye ikibazo na Sadbi n'umuryango wiwe, I don't know. Ukuri sindabizi. Araza ndibuka yarampaye nibyo novuga, arambwira ati wewe fata ka video uze kugashira kuri page yawe uvuga ya majambo, uvuze ya majambo jewe ndakwemereye ibintu udashobora kuyumvira. Ati nubu nyene unyemereye abikora. Arananyereka n'amafaranga, araza n'umuntu ufite amafaranga menshi G dushobora guharura. Ariko ndavuga ati ibi bintu nyuma kunguka ya mahera
nyuma yo kumpa izo visa nkagenda hanze, iki kintu sinzocicuza imyaka yanje yose y'ubuzima, sinzoba mpemutse. Genda nkaguhemuka cyane. Ayo majambo yarayo gucafuza umuririmbyi Sadbi cyane n'umuryango wiwe. Yarambwiye ibyo navuga ngira ndabivuge nkuko yashaka ko ndabivuga. Ndasabye imbabazi Sadbi yuko nashoboye kumukorera ibintu bibi. Igihe nari muri management nahuye n'icyago nkora ibara, nagoze ibara kuko nasambanyije umugore we. Very nice kandi kenshi, ariko inyuma y'ibyo byamviriyemo umuvumo, ndatakaza umwana, harapfuye umwana kubera icyo cyaha. Rero kubera uwo muvumo sinifuza kuzogenda ndawusize kwishi. Kimpa amahoro nuko nubivuga imbere y'abantu bose, ndanasaba imbabazi ko nahemutse akora ico kibi. Rero Sadbi ambabarire, n'umuryango we wose umbabarire muri rusange. Urumva inyuma y'ibyo wese sinzi inyungu yarakeneye ku mugore wiwe cyangwa kuri we cyangwa mu gucafuza icyo kintu, ariko je ndavuga ati ahantu narerewe, hano naguriye, ntago nshobora kubera iyo access nahawe yo kwinjira mu muryango, ntago noyonona no kwicafuza. Ubwo Bell ni umuntu nubaha, namufata nka mushiki wanje mukuru, kandi ntabwo ndi umuntu w'umuhimbiriji, ndi umuntu ndahagararira ukuri no kwirinda gupfa guhemuka mu bintu by'ubujuju. Kandi na Sadbi mumubajije neza, aranzi ko ndi umwana w'indero kandi akora ibintu bike bishoboka. Ndibuka ari ijambo yigeze kumbaza ati, none ko abandi bose bavuye muri management utaenda lini? Nikamwambia mzee, je naje ngaha ndakwizeye kandi nizeye ibyo tuko turakora. Eti utaenda kunitukana kunitangaza? Nikamwambia mzee, jewe nduku. Sadbi vyarashitse arakubaza ico kibazo, bose bamaze kugenda urazikarishe nasigaye jenyene. Mwambie mzee, reka tubeho gusa. Nakunda kubivuga kenshi, umwanya n'umucamanza. Ariko hari vyo rero yarafitiye ubwoba ko ushobora kuzoja. Erega wenyine arabibona petit ibyo ashaka sindabimuha, no kubera iki imyaka igiye ari myinshi akarindira kweli. Ariko harageze igenda avuga ati reka niyo nakiriza kujiongeza, acha tu nipite tunende.